Bene data shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Egome weheze twarasezeranye ndababwira yuko tugiye kuzokomeza tuganira amajambo y'ivy'igihe c'iherezo. Bene data bwoko bw'Imana bya bihe by'iherezo turi hagati muri vyo. Uno munsi ijambo ry'Imana yongeye kuvuga ngo muri Yesaya 54 ku murongo wa 6 haravuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaza akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Bene data bwoko bw'Imana, ni igihe cyo kwihana, ni igihe cyo kurondera uhoraho bigishoboka, ni igihe cyo guca bugufi, ni igihe cyo kwihana umwanya ukiriho. Bugiye guca bucana yandi, hagiye kuza igihe aho umuntu azosigara yipfuza kwihana bitagishoboka, uzokwipfuza kurondera abagusengera bitagishoboka, uzicuza. Iminsi ni mike isi ikarangira, hagiye kuza igihe aho abantu bazokwipfuza kurondera insengero ariko insengero zizoba zarugawe. Abantu bazokwipfuza kurondera uza kubatabara ngo abakure kw'ivyaha ngo abasengere ariko bitagishoboka. Nico gituma rero uno munsi imburi iriko iravuga kandi iriko irasemerera. Yesu Kristo agiye kugaruka gutwara ishengero. Yesu Kristo agiye kuza gutwara abatoranijwe. Nawe haguruka, nawe wongere kwikorera umusaraba, maze ufata inzira urondera uhoraho bigishoboka kwabonwa, umwambaza akiri hafi. Hagiye kuza ibihe aho bitazoba bigikunda, aho uzicuza utiyomenya, hahandi insengero zicuguruwe ngo maze ngo ngende gutura umutwaro, hahandi ubutumwa twabwumva maze tukihana, hahandi twumva ubutumwa mu ndirimbo, twumva ubutumwa mu nsengero, twahora tubwirwa ubutumwa bwiza, twahora duhona Bibiliya zidandazwa maze tukazigura, ariko noneho no munsi bikaba bigiye guhinduka. Erega mwene data, ibintu bigiye guhinduka aho za Bibiliya bitazoba bigikunda yuko uyisomera umuntu canke ngo uyiganirize umuntu canke ngo ubwire umuntu ivyanditswe muri yo. Erega mwene data, ibihe birashitse, ibihe birahindutse, hagiye kuba ibihe bikomeye. Haguruka maze wambara ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo ushobore guhagarara mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Uhoraho ari hafi, umwami w'abami ari hafi. Yesu agiye kugaruka. Yesu ariko aravuga ngo haguruka usemerere, uburire abantu, ubabwire yuko igihe kigeze cyo kwikangura. Ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza maze twambara ibirwanishwa by'umuco. Nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, yemwe banyabyaha. Nimurondere uhoraho bigishoboka, yemwe abantu bariko barifatanya n'inkozi z'ibibi, yemwe abantu bariko bariyanduza, yemwe abantu bariko bagatwagwa n'ivy'isi, ivy'isi bikabanyoha bikabatwara bikababuza gushaka uhoraho. Haguruka musenge Imana, mupfukame maze muce bugufi, Imana irabagirira neza. Ndafise ijambo ryo kukubwira mwene data, ntureke ivyubahiro by'amadini maze ukurikire umwami Yesu Kristo. Urondere uhoraho bigishoboka kwabonwa. Ndagira ngo mbwire wowe nawe ukiri inyuma y'imigambwe, ukirondera ivyubahiro byo mw'isi kugira ngo wongere kubishira hasi, wongere kubita maze urondere Yesu Kristo, umurondere bigishoboka kwabonwa. Ureke kubangikanya, ureke kwitwaza ngo iby'isi n'iby'Imana biravangika. Ntibivangika. Umuco n'umwiza ntibihura, kandi urusengero rw'Imana ntirushobora gufatanya n'urw'abadayimoni. Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Ntaho bihuriye. Umuco n'umwiza ntacyo bisangiye. Nawe mwene data ukigendera mu kaboregwe, ndagira ngo nkubwire yuko akaboregwe kazotuma benshi bagwa mu muriro. Wewe ucyumva yuko utoba utanyoye utuyoga, utanyoye ibiboreza, utanyoye za rukore, utanyoye za henikeni na vya biyeri, ndagira ngo nkubwire yuko igihe gishitse kugira ngo wongere kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa, maze wongere kunywa y'amazi y'ubugingo, yayandi azoguhesha ubugingo. Ariko ivyo bituriranya, ivyo biboreza ari byo bizotuma abantu benshi bahonera muri ca kiyaga caka umuriro. Heba maze urondere uhoraho bigishoboka kwabonwa. Nawe ukigendera mu bwibone, ucimonora, benshi bimonora. Hari benshi bacimonora, bakigendera mu kwimonora maze bakumva yuko batisize bya bindi ku minwa no ku maso no guhindura imibiri. Ariko ivyo byose ni inzira igana muri Gehinomu.
ndagira ngo mubwire yuko igihe gishitse cyo kurondera uhoraho bigisha bakabonwa. Nimwihane, nimuze dushaka uhoraho bigisha bakabonwa. Nimwihane n'ayahandi ho buca bucana yandi. Ndagira ngo mbwire nawe musore uva inyuma y'abakobwa, ureke kwama uhurumba wirukanga inyuma y'inkumi. Ubonye inkumi y'umutima ugasimba. Namwe bakobwa mureke kwirukanga inyuma y'imisore ya no munsi ya kino gihe, kuko ivyo byose bigiye guta umwanya, bigiye guta igihe, ariko murondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Yewe mukobwa, arondera umwami Yesu, niwe azokubera byose, azokubera akazoza. Ndagira ngo mbwire muntu wese kugira ngo urondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, maze wongere kwambaza umwami wacu Yesu Kristo akiri hafi. Igihe kitarashika aho uzicuza, aho uzovuga uti ntibigikunze, nagerageje kurondera agakiza ariko ntibishoboka. Aho uzosigara urondera ingene wokizwa bikanka, aho uzosigara wipfuza kurondera ingene worondera Yesu Kristo bitagishoboka. Uzicuza, uziganyira, uzoboroga, uzotaka, utagira gitabara. Aho uzosanga insengero zirangaye, aho uzosanga abasenzi baragiye, aho uzosanga abakizwa batakiriho, aho uzosanga nyoko wawe yagiye, aho uzosanga so wawe yagiye, aho uzosanga umwana wawe yagiye, aho uzosanga bene wanyu bagiye, bashiki wawe bagiye, babandi bahora basenga, baba mu masengesho, bari mu bikorane, barondera agakiza, barondera kwizera, barondera gusenga, barondera gutsinda umurwanizi, maze bakaba barakoze ibikorwa bakorera umwami Yesu. Babandi bitanga bafasha abandi, bayitanga bagakora ibikorwa mu ishengero, bagafasha abakene, bagafasha abatishoboye. None no munsi bagiye kugororerwa. Nico gituma nawe haguruka, nawe ukora ibikorwa byiza, wambara ibirwanishwa by'umuco, ukorera umwami, urondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Nuko rero reka dusenge Imana kugira ngo nawe wumva ugomba kurondera umwami Yesu, nawe wumva ugomba gukizwa neza, nawe wumva ugomba kwinjira muri Yesu by'ukuri, ufatanye nanje iri sengesho, hanyuma twambaze Imana yo mu ijuru. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye mwami kubw'iyimburi n'iri jambo ryawe rizima, kugira ngo twongere kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Ndasengera abakristo bose, inkumi n'imisore, abagabo n'abagore, abatama n'abatamakazi, barondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. N'uyu mukozi wawe, n'uyu musavyi wawe, nawe nyene arondera uhoraho bigishoboka kwabonwa. Inzambi igiye kuvuga, igihe kigiye gushika, nico gituma tugomba kwakira umwami Yesu, hanyuma tukitegura kumusanganira. Urakoze, ndagushimiye mwami. Nuko nyakubahwa, nanje ungirire neza, unzigame kantunganye. Mukomeza mwami databuja gukomeza guhagarara no gushikama, kandi mwami udusiga amavuta ya mpwemu n'agakiza yo kwizera no gusenga, nayo kwama twuzuye mu bushobozi bwawe mwami. Urakoze nkemu yarabane natwe, urakoze. Izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Murondera uhoraho bikibashobokera, nimumwambaza akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe y'ibyaha, ukabitanya areka ivyiyumviro vyiwe bibi, agaruke kwikunda guharira, agaruke kwikunda guharira. Nimurondera uhoraho bikibashobokera, nimumwambaza akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe y'ibyaha, ukabitanya areka ivyiyumviro vyiwe bibi, agaruke kwikunda guharira, agaruke kwikunda guharira. Azoba harira menshi igihe azogarukira
ujana bamwizeye baje kuruhuka abakijijwe bose bazotuganwa mw'ijuru abera bazoririmba bazoboroka bamwe banga kumvira bazicuza icabatumye bakumvira Imana bagakunda ivy'umwiza bagakora ivy'Imana ibona ko ari bisesema ikaba igihano ikaba igihano. Uwubaha Imana wese akwiye kuyisengera muri iki gihe nye nibonerwamwo iby'ukuri rwose naho iyi si yose yovaho uwubaha Imana wese azamaha ibihe byose umva amahirwe y'ugororoka umva amahirwe y'ugororoka uwubaha Imana wese akwiye kuyisengera muri iki gihe nye nibonerwamwo iby'ukuri rwose naho iyi si yose yovaho uwubaha Imana wese azamaha ibihe byose umva amahirwe y'ugororoka umva amahirwe y'ugororoka. hazoba harira menshi igihe hazogarukira ujana bamwizeye baje kuruhuka abakijijwe bose bazotuganwa mw'ijuru abera bazoririmba bazoboroka bamwe banga kumvira bazicuza icabatumye bagakumvira Imana bagakunda ivy'umwiza bagakora ivy'Imana ibona ko ari bisesema ikaba igihano ikaba igihano. hazoba harira menshi igihe hazogarukira ujana bamwizeye baje kuruhuka abakijijwe bose bazotuganwa mw'ijuru bazoririmba bazoboroka bamwe banga kumvira bazicuza icabatumye bagakumvira Imana bagakunda ivy'umwiza bagakora ivy'Imana ibona ko ari bisesema